Hi guys, ni kuri Pam Channel TV émission ni kukayi mu presenter ni wangu ndi nyene Pamela Irène IRAKOZE. Uno musi rero ngo tuza kuganira iki? Uno musi turaza kuvuga ko ivya bintu dukunda kuvuga, ibintu byo gusapotingana muri famille. Turakunze kubona muri business kenshi mu famille biragoye gutahura umuntu mwamuvukana ariko arakora business ni hahandi hacatangura ibintu ngo mpakadeni kugira karihe bikagorana wakamwishuza bikabibife ndende ibintu birebire hakatangura kuvuga ubujambo n'ubundi. Guys, hari abana ngaha bamenye iryo banga ryo gusapotingana, hari abana ngaha batujyanye ama business batujyanye ama deal. Guys, uno musi naje sha barabitubwira byose, le secret ni yahe cyo gituma ni ngaha munkurikire tugomane atutsi dusangire aka African tea. Alors abantu bashatse kubamenya abatumire banje barakunze kubabona mugabo ntari bazi ko bavukana. Ndaba présence MONNA WALDA. Uriya nawe yitwa Van Erwan. On dit enchanté. Abantu benshi bamuzi nka Van Makeup agira maquillage, baravukana guys. N'ubu nyene urabona ko bari mu tudidi twabo mama afise ibintu bariko baravuga. Hayo ibintu byishaka kumenya. Alors reka tutangure ikiganiro. Niyumvise mu kamap kabo. Karibu. Abantu bariko barandira ko naho ni haye place dabasanze kuri Zion Beach nanje banzanire nk'utwo tuntu nyene. Merci. Bafise service nziza nanje reka nanje nifate neza nkuko bifashe neza Mona. Kwanza yamba none mwe misi yose mwama mwicarana mwama mufise mwicaye ahantu misi yose namanda basanga muguma muvuga ibintu none ntimuheza Mugabo ngaje nitubana Mona n'umwigeme ujya nawe n'umudamu mbega vanje ndasavye mumbwire murutana imyaka ingahe? Mama mbwira je sinibaza ko ari gukundana komtel ukungene musapotingana mu bintu vyanyu womengo muri amahasi mushaka ndababaze murutanya imyaka ingahe? Ibirisha ni myinshi canke na mezi 9. Okay, minota rindire ko tuvuga ko turamahasi. Oya, parlez-moi de votre enfance. De notre enfance. Yego mumbwire ukungene mwakuze mumeze mwakuze mukundana genre bya bindi abana umwe bamuguriye igisuguti atashe aca biga nk'ubu Mona dahari ngo yari reka turindire Mona. Asa pas du tout alors. Demeze gute. Déjà. Kwera mumenze zoyibaza mama wanyu. Déjà je na Mona duko je sinzi gituma avuga ko dukundana. N'ubu je mbona ari kimwe na kera. Je ndi umwana yakuze apanze atekereje. Uyu nawe yari umwana ni bizarre. Turbulente cyane. Urindira cyese ndakuvuga uri sûr ko ari turbulence. Non, il y a turbulence, mugabo turbulence y'abana. Mais même en grandissant, ça n'a pas beaucoup changé, c'est juste que ukuze nubuki ukiri mouvementé nk'umwana nk'umuntu akuze ubibonera muki mu bintu nkora mukuntu mbari partout en même temps ukuntu umuntu peut-être ataguma hamwe naragira ibintu biri bizarre yara kubiswe bese yose yarakubitwa kubyamenyera inkoni urumva ni wa mwana ba papa bonyene ni baba barindiriye j'étais une peste à un point que narakora gukubitwa cyane parce que quand banampura ubusa ni hahandi umwana gusa ufite uvuze ntiyumva so utegeza kumukubita and then nakubitwa tellement que nari numva umengo babona umenga si une arme contre moi donc ubu rero ngira ndabeke ko ataco bimbwiye ko bankubita nahisigaye nkora ikintu nacabwa nkubita none nkubita sinza kurira sindira et ça les énervait papa niwe yari mu guheba mwice mbwa nk'ubu navyemera yuko yamukubise papa wanje gushira saa umwagize je nagukubita mbwa papa wari muri sansi ya none naguhora ubusa on ne parle pas ntituvuze ngo warampora ubusa mais the fact is that warampana kamwe kandi niko wamana c'est un fait. Okay. Sigurire babantu bama bavuga amasicatrice ya Mona ndayumvise aho yavuye. Amasicatrice ya Mona. Aya pana fise kumaje pana je kumapage ni massage. Aje na matalo atuma rimwe duyinyagara tukishitugwasi. Jean nimwe babana
umwe abikira uwundi je ndimana deja narimana ubunye sinimana n'uburimana wabuze je ndimana oya je ndi umugumu navuze ndi umugumu sinigeze nkabona ndavuge ndasabye je ndimana Mona urazi no muhira nanje ukubaza kashi Mona ndakanyiwe oya mugana guhaye nakubona ibintu yiwe wewe ahubwo ni wewe kubera uzi ko ni imana wabishyizemo kora kuva kera nakora ku kintu atambagije mais est-ce que unsabye mwana nani okay none iyo unsabye ndakwangira avana umbiriza ndakubwira mbeko utareka ngo neke ni wivugire mwana urumva Alma urumva ni muri sanze nukora kuko ariko koza batonye banje njira ko tutabana mais c'est la discipline ugiye tu viens dans ma chambre tu prends les choses comme tu veux tu dois demander c'est pas ça ça doit pas être la discipline d'une maison et on doit prendre tout nous appartient dans la maison but ouais toi aussi you used to do that and you know it where muchumi wawe jewe no abandi okay baje rikora kumvikana neje twumvikana woni turambarana nitungana no munsi byagenze gute nitunambarana no munsi namubwira ibyo byagenze ego je urimana reka oya sanze muri frigo ngiye kumenya ko ari amona Vani banza umvize muga urikura raconta wallahi urikura ariko aranyantera vivante nibibaho urikubivuga nabi la fille elle est rentrée muhira no musi mugatondo elle ambarira iwabo ambarira ntagira umusecha kunonga elle va dans le frigo acasanga yo jus acambarira mona i jus ndayinwe parce que yimvire ko ari iwanje nije nayo muhira tout ce que j'ai dit ubwo nyene ego ni bon point à quel moment ngo kubera wumva kore yumva ils sont obligés kumbaza ngo ndi imana alors que quand elle me demande je dis jamais non non mona rakwica bazugenda ubabwire nta bantu bafashwe neza nk'abatonya banje muhira barafyinye nta bantu bafashwe neza kubera iki mama wanje ari mama wanje wenyene bagiye kumusaba ikintu nta byo ndi abavyeyi bakutungika kwa poche kwa mama bavuga genda usabe mona and then arigira urazambarira ngo mona ngurafatira neza abana banje ona bije twagira vyo kuja kwiruka ku muduga wa papa mama atashe turavyajana je ni batonya banje bizibiruka mu muduga wanje mais gusa hariho une discipline ni kugira hari gihe wizanira ikintu wabazana iki wabo tu mets ça au frigo abantu babana la colocation ni kwimeze ugasanga umuntu yakuririye ikintu par exemple canke bakinjira mu cumbi wanje elle prennent le maquillage canke elle prennent un truc kikanyika nkakibura ndagikeneye donc iyo ndiko ndabwira umuntu banzumbaze c'est pour que menye ibintu vyanje iyo biri kandi aussi pour que il y ait une discipline yuko umuntu atiserve ibintu uko ashaka bitari vyiwiwe c'est tout siniyo basavye sindabankira okay none ivyo bindi vyango ukubera gurinda kuko c'est normal kandi je warukwiye kunshimira eko yibakubariye ekomeze ivyo asiguriye ntiyimana sinimana urera gusa umuntu ubu rero umenye yuko urumva ibintu vyiwe tuya access afise ingorane ose bintagira araza no muhira ntahari elle va dans ma chambre ndakayora tukana ibaye hari igihumbarira bacambarira hari gihe yashitse wiwe ku mugabo wiwe mona natwaye ikiniki ne changa chashwana mais c'est pas parce que n'a rien je me dis mais pourquoi tu te sers des trucs les sœurs fonctionnent comme ça les sœurs fonctionnent comme ça mais c'est pas il y a toujours une sœur que ça irrite c'est pas comme le mana mubi franchement vugisha ukuri ugatwaye nturumva kandi wewe warukwiye agatwara kubera yabonye ari keza gasubeniya kandi muhira basiye hari discipline gushika naho ikintu bagisanze ngaho nakizaniye apfuma yanzira message mutonyanja mona ari kigintu muri frigo ndakije kandi canamubwira kije kubona yansabye kandi je ntaco nkeneye muri uyo mwanya je peux toujours muramuga ni oh yansabye c'est bien la discipline honyene uri biza la discipline utakuranye rero ni uri kuragerageza bari nabana bavutse gutyo ni bari abandi bana bategeze wava tuve mu byo kwimana rero ese ubuzima bwabo nuko nyene mugabo Jevane ndagusabira uruhusha kubwira wumvise akubwiye yuko atimana kandi ikinazo kwankira jewe ndi ndozo duhamagara ikindi kiganiro turagiha ugaragara alors reka ngende kuri vif du sujet je ndiko ndabona ibintu byo muri iyi minsi ukungene mu mafamiye musanze muri famille bisuppose yuko ufise business canke ikindi kintu ikura kwa pana business gusa haba
tabizi uri mu mashure canke iki bagushigikira bakwankuhaje bakakugira gute ingorane dufise ntavyonzi muri Afrika umengo sinzi ibintu kandi abantu benshi turakunda kubiganira sinzi ko murabibona namwe murabize sinzi ko mumaze kubyumva ese ho ngo urafise tuvuge nka business canke urafise entreprise ugashyamwa abantu ibintu byo mu mafamiye amabife adufata nabi ageta pata umva ucumengo kuba ari muri famille ari permettre tout ari permettre tout umengo ni nkaho nogaruka kuri kakanimo naye ko aravuga ko Jean kubera tuvukana uri permettre kwinjira mu cyumba muri business n'ibindi bintu uba washizemo amafaranga uba washizemo ingufu za washizemo ubwenge mugabo biragoye yuko kenshi batahura yuko ni ico kintu reka ndamusupportinge ndamufasha ahubwo nari nkwiye ahubwo kuvyerekana abandi ibintu ariko arakora abantu donc kugira ibintu arimwo bitera imbere alors mwenje ndiko ndababona muje ku nguvu zidasanzwe umwe no artiste bon bose na artiste mugabo baratandukanye bararirimba chanteuse ni influenceuse ko ibintu byose mona mana arese ko ibintu byose bisaba kuboneka no kuvuga donc c'est ça va je peux ako gapibe gamona ivyo urakandi hako urumva uyu nawe ni umumakieuse alors ikintu cabonetse cyane kuri aba basteur nuko nka Van kenshi uzosanga Mona ariwe yaparesa ku mafoto yiwe nashira ko bya bifoto byo kuri Pinterest canke biki Mona niwe yaparesa kandi ukamengo biroroshe cyane eske byagenze gute kugira ngo mugire umutima nk'uwo wo gusupportingana ni ndero babahaye muhira nivyo mwakuriyemwo babigisha abavyeyi banyu kwa kundi abavyeyi bicarika je ndaza abantu twabana wasanga babicaritse ko arababwira ama valeur ama principe bategeza kwishiza ego wamengo ivyo bitabo bya Molière mwene niko babareze Shakespeare wapi ngira ntibari bazideje yuko tuzobabo turi ubu unye bon alors faut voir les parents va préparer abana bivanye n'ibyo bazoba non que tu fasses la politique ou que tu sois écrivain ou quoi allez ma valeur style mon atazi chuzoba akwankulka twavyisanzemo bon disons que d'ailleurs c'est nakuvuga ngo ni kwera ngo twegeranye ngo turaba abaseur namanda ivuga ni kwera ari wanyorohera kandi c'est une image yamaze kuba bavuga ngo public ouais mugabo urazi yuko j'ai saisi l'opportunité via support en plus les gens ils sont persuadés que je ne la paye pas quand elle me maquille mais je la paye j'ai support ndaifata muri yo sens je wenda muriha kandi 6 day one kandi rero uramu telefone ukamubwira ati rendez-vous wow kandi yigeze ansaba ngo ndamurihe parce que wagitangura yavuga ati Mona wakubera uzwi ndagukorana na kimwe gratuitement hama ucuma amafoto hamucu ya posta ko ari jewe c'était de la publicité gratuite hama elle me disait ukavuga ati non nambwira nti non mais j'ai l'argent ndayikurihe je peux tout autant faire la publicité nkabiposta kuko n'abandi bankoze ndabishirako de toute façon le visage ndisase kuba bani photoza so je me disais mais si j'ai l'argent pourquoi je viens prendre ibintu vya gusa so I was like what en plus ngene maquillage ruhishe so ukabona umuntu arakwicaye ko ameze ngo onye ngo juste non je me dis en plus nabigiriye we no bigirira nde shaka kumenya ico kintu si kuvuga ngo ni kwera muvukana kwera ndazi abantu benshi Mona hako aza akumva yuko ayo mahera yo yari hako bavukana canke ko bafana ikintu aremera je ndazi abantu batelefona umugenzi bakamubaza ati ikijya kintu nangahe hama babwiye ngoke ukaza wumva bagiye kugifata handi yapri nyene aho irenze nayo ibomba yapri kandi uwo muntu bakacakira n'ubugwa neza cyane bagatanga ya mahera nyene wewe babona ko kagiye business uyu nawe bavuga ati none wewe watugaye ko kandi wari kubitwa gusa uri famille none undi ntari muri business yo mentalité c'est ça le truc en fait nanje ahubwo par contre umutwe nama nibwira kandi naye mubwiye même quand elle a commencé hako amahera yanje ndayahundi muntu fuma mbona ndayahaye wewe kuko vous faites la même chose fuma mbona nzi ko mon argent igufasha kuri rufunguye gusumba umuntu ntazi tutacho dufana tamarasa ikibazo kirahonyene naho nyene Pamela ariko cyavuye ico kintu kuko sinibaza ko ari wa mutima n'umutima w'urukundo byaje gute ko nyene bihurana nuko afisa ayo mafaranga kweri yabataye afise akiri ko arirondera mu busare wani ngana gashimye rero kabusare muri byiza kubera hari abantu benshi bafise amafaranga yemera ati hako jewe byahuriranye donc le cœur ihurirana nuko ayafise le cœur yo kuyaza ni wanje même si j'avais pas l'argent ko yabataye umukorera non je pense même si j'avais pas l'argent
no bikubwira ati uno musi nkora nayo yego mugabo sino buri minsi nabandi yafise ndayaguha kubera nuko hari abagenda azi yuko we turavuka sinisi wa mahera j'ai dans ma tête je me disais mais le maquillage ou peu importe akazi kandi kose ni ibintu business umuntu aba yari investishije yaragize iki so uvyumviriye neza le truc c'est que aruna makuru je ariko arankora arinvestisse umwanya effort ibikoresho vyiwe muri uyo mwanya ndiko ndamusaba maquillage yagusa hari woza peut-être ashaka kuyiriha urumva muri uyo mwanya ariko arabingirira ça ferait yuko je ngo kubera ngo mama tuvukana nanje nanda bikeneye araza guhomba alors kugira ndonke ntahombe naje ndi censé kuriha urumva hanyuma c'est même la même chose muri ivyo bindi naho bari imvutano kujya wagira imvutano ça veut dire ukora zitwaye peut-être hari ukene guzitangira amahera wowe ngo kuri famille urubanza ndazigwaye gratuitement undi aje kuzirondera ntazasanzeho so ni perte ariko aragugisha perte wewe donc moi dans ma tête je me disais habanza gutera imbere uri proche yanje imbere y'uwundi na maquilleuse benshi turazinanye ko nakoze manikina ndarimba ndagira iki je les connais presque toutes mwana mandababwira ni nukuri mumba barire cyane vraiment cyo mwiri wacu mu maquilleuse amahera yanje ajiwe nabone hariyo nundi ahora nkora yitwa Riri nawe narabizi ko nzakora mvana dafise umwanya afise aba cliente benshi bamaze kubookinga mais à la base nivyo umuntu à la base yari censé gushigikira wiwe urumva akavuga ati si la personne a créé ce business nibwira ashore kubaho so licencié kutamubera poids licencié kumufasha nkamusupportinga muri iyo ntuze yiwe hanyuma aussi ni nkuko aussi barasa ukuntu tutagiye mu vya famille naho turase n'ukuntu dupinze ivy'iwacu ukabona mugabo umuzungu ariko agurisha ikindi ugaca yibwira ça doit être bien gusumba iki donc reka nje kugura kuri kiyanye c'umunyamahanga cyaje c'umuntu wo muri je sais pas kubera wumva umenga ibintu by'iwacu ikibano bavuga gute kirakengeretse ubu umenga ouais twakuranye twiruka hajya mu ivumbi tugira iki mais le truc de famille c'est partout dans le monde n'abazungu barakubwira ko la famille yamayiteze ko bakorera les choses gratuitement mwisanzwe umubanye niwe muryango kazo ngo mwarabanye muri quartier ngo ngabaniriza shango kwera ari jewe hari umuntu je nigeze kuja gukotera kw'imvutano yarazigurisha yazikotesha mashi turiko turakotera yaca aravuga bashaka ngo no duterera ko yari muri ugo rubanza nyene twakoteye ku muntu bitwa ko bapfana ikintu yari Retrouvez de aca arababwira ikintu canyantejeje murazi jewe ngo nabo muri famille poche ngo no ku mugabo kandi nzi ko umugabo ari we yitwa ko yashizemo umutara sindabaha ku mahera atari guterere intererano ni akote mugabo muri kesi wanje ategerezwa kwerekana amahera dafise loyer ndiha ndafise abakozi muri kesi ategerezwa kwenjira kwerekana ko hinjiye amafaranga kenshi ajya nibibi guterera le produit ugira canke ntuze okay ufite gutora iyo ntererano muri business yawe kuko uri kuratera ufite uri kurabira impact ama chiffre ni nk'umwene yamahera aba ari précis negezwa kuriha loyer nezwa kuriha abakozi yinjire haba imanza zitatu haba imanza zine muri famille ugasura inyakapana akonyene ils vont venir payer mon loyer birihe hama peut-être muri bénéfice nza kuronka ndaza kuramwo 50,000 cya bihumbi jana ndayabahimwe yego nivyo yaravuze mu mama ashunukuri ndababwira ko intererano iri kwayo dahera umuntu umugani wawe abikora nkuko arongowe which means yuko ndashaka kutaguterera kandi washore ega bivana n'ingene wewe si obligation guterera justement si obligation kandi since ndaguterera ico vize ngo ndaguterere make up why that kandi ari yo ubyaza umusaruro ari nk'amafaranga mbere make up nayo nyene ciye mbona yuko naho wanterere ntinjije ni mu kazi kanje ciye mbona ko ntinjije cyane mfise yandi ma engagement atarakwira ndashaka kutaguterera kuye nyene no mu rubanza wa naho utaba waje kunshorera shora kutaguterera by the way kana nakora make up gusa si une coiffeuse aussi afise sama de coiffure ikora imishatsi na make up gusa uba tuvuga make up what is that c'est salon de coiffure agira de très belles coiffures voilà ndaba Maria basoko nababwiye ko aba bana batujyanye amafaranga maye urumva turi mu kiganiro aciya gasuturinya ese twogira umutima twese uzi no gushira kuri statut kugushira ko kuri statut gusa
ukamengo yo man mugabo munaragira ibintu aho yitwa kwa ndamuruta mugabo yitwa aranduta muri ibi bindi bintu biri professionnel nawe mugabo nibyo nako ndambwira nti mbe wenda gushigikira no à l'inverse she does not support me mugabo c'est pas parce que ngo adashaka ku supporting elle ne comprend pas le domaine ndimo yaba jewe yaba bandi na vyazi na muziki yumviriza cette fille na YouTube cette dame rega tuguma tureba fille na mama mamaze ngo nibikibasha arashobora kuza akarama TikTok yanje n'indimbo ko ariko indimbo zishasha karaba indimbo gushika naho namusi yambwiye umuntu ngo imiziki ko Snapchat irabishe ntibishe gute ngo ujye ngo ntirigavani hariho bar de recherche urondera ushaka uno bata muziki nzi abantu badakunda imiziki c'est une personne atumviriza umuziki donc elle ne comprend même pas le monde ndi mugabo iyo niyo bantu zeye yo kumugira yo kumujura yo mpagaze ufite mvuze nti nta supporting akora ngo ndi famille yaba famille yabo wundi she does not know ntabyazi vyari byo reka ndakubwira support yanje iri hagati nibyo mwariko muravugana kuvata umwanya ngo nje kuraba indirimbo yiwawe ngo nje kubirabyongora chaque photo irengaye nayikunze cyane ntayikunze ndayiliking cyane nkaja kuri YouTube nkagira like kubaza yakobwa ko yagiye muri dote ona bije bintu muhejeje ku genre urubanza ruheze abakoga bambaye imvutano ba service bagenda irwande y'abageni bacashya mu indirimbo ati mona si izo ndimbo je nta nizo indirimbo zaje neza mu Rwanda yitwa gute ndamu yitwa ujya Suzy Komikasa Christopher aravuga ati mona bagumarimba nagumangira gute ntazonzi izo ndirimbo comment tu ne elle ne connaît rien so shona kumushavurira tutapa wowe uramushigikira nk'uya ko ndabivuga je sindabidirimbo nta ndirimbo mona niwe yarahejeje kuvuga ati zabizi wiwe zabiza izindi jewe nashaka umugabo wanje niwe mviriza kurusha hajya uyu arakumviriza urumva yarazi n'ibintu byinshi aranamenya nuko sigasoza ego niko naje kuri Facebook ico n'ikindi kintu urumva I'm not really on Facebook rero nkavuga nti ico nkora basi ko nzi ko ari ku ibintu byose turi ku ma social media like uratera imbere kwera like y'umuntu yonyene canke view mvuma ngenda kugira ndayikinge gusa ikintu ciyo kugira baka like kongeyeko hari n'igihe je nkunda umuntu upama nkavuga nti iyo abana nifise amajwi ukungene nashoboye kumushira ko nk'imo like igihumbi no bikoze mais quand même iyo numvise umenga ndabishoboye hari igihe sharing ibintu byawe c'est pas nuko mba nabiravye hari igihe binsiga nkavuga nti mugabo navuga ntegerezwa gushira Pamela kuri statut neza kwerekana wow she's an entrepreneur ariko arakora ukunuku nka liking ibintu byose akora de même que elle na ifoto mba ntayikunze urana ya za foto wambaye ibintu biri bizarre wow ibintu biri bizarre muri clip mwebwe nyene no mu makonseri mwebwe nyene yagi mwambara ibintu mudatahura mu madefile do mode oya reka ndabiguha muri defile do mode harazi ko have defile abantu mugabo ntuzokwigera ubabona mwibarabara canke bafata bisi bavyambaye ndiko ndavuga nti ndabilikinga ko nanzi yuko iyo like yanje raza kumwavansa mu kintu ndamaze kubona yuko vyorohera un inconnu kuguha like no kugusharinga no kukuvuga mu bandi bantu gusumba uyo muntu nyene ari à côté de toi muri entourage yawe bayumva umengo ewe araguteje imbere umengo uramusumvye yo ahubwo azoza umengo ce n'est pas rabaissant guteza imbere undi muntu kugize y'amazina bavuga ngo yubaho nta kintu na kimwe kandi ushoboye kugirira uyo muntu wundi nanje nzokikugirira ikibico bakirihe none justement yuko mwese mutera imbere kuri intuze yimwe nabo muvukana n'abakuze je comprends pas le concept je veux réussir dans la vie mais je ne veux pas que les autres réussissent avec moi parce que déjà ma famille bico kintu cyo déjà abantu badatahura ko bariko bariyandika pa bonyene uteye imbere wenyene ils vont tous être ku macharge yawe bacha basaba wewe urumva ushaka kandi ukabima nico nubaha wose kandi nubaha canke uko watereza ku bantu ntubishobora canke nuwo basatisfait mugabo wewe byarakunaniye kuja gufasha undi wira mudugire rimwe kugira twese dutwara ibirenje Rova kugira je nshatse kuja Dubai nshatse kuja Il Maurice bavuga ngo c'est une famille de riches en fait non kugira aho bifatiye
mbe shobora kucamamagara mukuru wanje ngaca ndamubwira yo je shaka kwijana mugabo tugende mbanze ngo ntanamurihira elle a son argent like ivyo bintu nimumva ko biryoshe pourquoi kumva ko ari wonyene wo gumugenda abari bari ugumu barungikira amafoto bari mu Burundi biraryoshe ngaha why no dutera imbere twese ntihagire gusaba uwundi hanyuma dufashanye niho ufite nusura no kumva umenga uri habese c'est ça le truc nkuko mubibona amasahani yacu areze n'ibirahuri byacu biriko byamaze kuba vide bisigura ko ikiganiro kiriko kiragenda naho je numva umengo cyaryoshe gose hari abantu mutariko murabona behind the camera bariko barafashwa gose sindababuze isije yararyoheye alors nayiko ndavuga ko iki kintu van est-ce que kuba muba muri kumwe n'umuntu muri famille canke muri poche ça leur donne un feu vert niko mubyumva ko ari feu vert ko bashobora gufata umadeni ko bashatse bakareka ko bashaka Tatiye ntibikunde ibyo ntibyumvikana uko nawe nyene n'umukiriya aje gukonsoma kujya umukiriya nyene yo konsoma nkuko mona bivuze tukitangura ati aje muri makeup le temps umara ko umukiriya ari kukuriha ni uyo mwanya nyene ibikoresho bari gukoresha ni bya bindi nyene urumva okay basi reka tubifate ngira ku yindi ntuzeye yumvikana mfata nk'umuntu agira service traiteur basi twebwe ngira babona dukoresha ibintu dusanzwe dufise biri ngaho nyene c'est juste le temps uri kuragira uwo murango akugabanye ni kuvuga abagusumiye agenda gusumira azane le produit ateke ngira n'amakara urumva kwa gusa hanyuma gusumira guterere umva ko bitumvikana en résumé rero umuntu ntiyafate ngo nikora ari uwo muri famille ngo ntari sanse kuriha urumva canke kuba traiter nk'aba client niwe amenye yuko responsabilité yiwe yambere yo ndeka ndayifata nka responsabilité yo guteza imbere uwo muntu ari muri famille ariko arakora iyo business en plus ubiravye neza umunsi wateye imbere nibo bantu ba mbere bazoza gushaka kukwegera alors que attaquer na kimwe baterereyemo muri ivyo bintu tu vois comme j'ai dit nk'ubu use Pam Channel TV right wa muri kurakora ibiganiro mugabo ndazi ko abantu ba mbere baguha like basharinga cyane ari abantu utanazi usumba abantu muzinanye wewe wazo bafise peut-être ibintu ashaka ko mu mutumira ko avuge ugira nyene abishire en avant acaza kugusaba peut-être asigare na même genre prêt kuriha mugabo wese of kuzo warakuze tellement arabaye munini ko peut-être umwaka wose uzo buri planned usawo watumiye ubunye urarondera abantu mugakora ibiganiro yindi misi azora abantu bakomeye bashaka kuja kuganira cyawe est-ce que uyo muntu azokuronka azokuronka ntigeze agira na sharing kandi yaraba parce que tu ne veux pas contribuer mais uzoshaka kubijyako how jewe umunsi umwe nzo ba Beyonce numukuzine wanje bro arete nindiri munatanguye kurimba ntayo zingene yitwa abonje wewe tunapana shwa dusangira amaraso direct mugabo cyasabwa ntiyazobura mugabo yuko wa wundi nyene ari nga azi yuko nubu ntitubushobora guhura des fois nta namwe dushaka guhura même dans ça quand dushaka guhura mugabo yumva umenga postinze ifoto sharing aragira iki mugabo wa wundi azoshaguma anyiyitirira wowe abona umenga ndiko ndisaza je nyenye umenga twaragize gute guys numva ikintu ngatwa dukwiye kugira ni gusupportingana kubera ejo ntuzaho umuntu azobageze ntibikeneye ko ngo azobageze wa mutima w'urukundo mbega wagiye he nato toshika ikintu cyo kuyumvira ngo ninamufasha iki canke nkagira iki nina posta kanu kiwe canke ninariha amahera kwa vani ibiki nibiki nzo tuzoba uzo umuteje imbere mugabo nawe ni nkuko nawe niyatera imbere bazovuga ngo bwabundi vani apfana ikintu nanaka hari ikintu kizokwiyongerako wala nivyo en plus iyo umuntu umusupportinga uraronka ko like arabibona ko umusupportinga akakugirira ikintu uyu unye la fois passée hariho je nka jewe mu bantu yarigeze kugira amakado araha abantu bitwa ko bariko barakora ibintu vyiza abakobwa muri la société mais nikibuza ko je ku muntu nitwa mpora ngena nkamusupportinga nkariha je te jure ça m'a fait chaud au cœur so I was like umuntu azi ko amusupportinze since day one niyo service ndisure ku musumu izo mvutano uzozimwa kwagusa korezi kwindi misa waraza kariha umusumu uzoshaka ko uvuga ati ndaguremercier pour le soutien wa nato muri zo mvutano mukundi ego mu bindi bintu le bien revient toujours à la base
numva kamfashe ku mutima nanje hari umuntu nagomba guhomersa aha nyene ku kayi ntari bwigere ndabimubwira n'umunsi warimwe ni mutonye wanje nko ndazi ko nyabona ikiganiro aza kuryoherwa. Alors Jennifer ahuri Jennifer nkuru nziza wumve ko ndagushimiye cyane gose. Abavukana mu bisanzwe ntibadeclaranire murabizi aba bantu babiri ndababwiye ati nubugane ko mukundana nawe navyambiye abona umengo nategerezwa aho ubusigana kumenga je suis censé faire ça tu n'as jamais dit merci ko mukundo oya je ndashaka nanje abantu bitwa batonya banje urabona ko ukuntu tuvuga kibano kirakengeretse kuri batonya banje je n'umustare basha batonya banje gize interview ni bitugira gutya aricara kayiraba di debut à la fin baderise and so indirimbo barashira ku mastati barashira ku mastati kushize kuri photo barashira ko kuri Instagram nka bari posting. I'm like à la base pour elle na licence kuba ndi umuntu ari très normal like je suis leur sœur voilà elles m'ont toujours connue mais nukuri kuri bo je n'umustare barambarira ngiye mfise nibo abantu bakwemera fise clip cyangwa fise bavyita gute mvuye muri studio abantu bambere bumviza indirimbo yanje shikanesha muri bafre bagaca batamba beje gutamba iyo mfise concert baricara tukicara bakavuga izi mpuzu wapi tukagira ibintu byazana tutudi like biraryosha like yo gusohoka niwo ubanza kwemerwa n'abantu banje kandi barinjira bose mu cyumba bagateka umutwe kwa afasha ko mbona bwaje si contre toi urabije no toi t'es pas là t'es pas là aussi uri mu mutwe iyo n'umuzungu shimira n'undi mutonyi wanje yitwa Miguel igira neza hari vraiment nawe nyene aho arashira arashira ku bastati mugabo ahava nkubita akabyumba bino bintu mana yanje mugabo ahari Imana imuhezagire cyane Miguel igira neza Imana iguheze. Alors abantu ndabashimire kandi nukuri aha ikiganiro cyacu kiko kirasezerera mugabo sinogena nta babajije akantu ni gikimwibuka mukiri batoya nigeze gupfa cy'ubugugu mutazopfa mwibagiye kandi muragikubitirwa kabisa wa ambarase nyako oya ntitwagikubitiwe ni kwera je nari Imana uve niyo ngo je nabivuze ko nakikimana mugabo nabivuze ko nije nataka kubivuga n'ubwa mbere je nari Imana à tel point que n'ibintu atacugira ukureko atari injya navyanka like ntabitanga hariyo une histoire où du moins déjà j'étais plus petite qu'elle ça veut dire que je nambaye ma sandale je pense mais uyunye nimba yari yabuze amarase y'ibisupresse vyiwe ntavyonzi rero baca bakura amarase muri mu kirato canje basha mu kirato ciye umuntu ababonye ko bamwambariye amarase ntayagira yambare please turagiye turasohotse canda sara ndi kumbagaza hasi jambo musenyi hanze twaje kwitegura gutembera amarase anje erega barademaye muduga baragenda ndiko ndivumbagaza baransiga mu twasohotse tutari ku arukora amarase ntagira nambare aho twari mona uri umugupsanga yawe ni ya yakunda no kurira gose nararira cyane gushika naho abantu baba hanze cyo kandi baravuga ko abantu bakunda kurira bakunda kuririmba we travail menshi urumva abantu baba hanze narakuze baratelefona bakabaza ati mona yacakunda kurira bavuze yuko badakunda ngo ntibakundana gusa barashigikirana nivyo ninde yababwiye niko twese abantu bavukana bavuga nta numwe yemera ko akunda ngo jengera ndabagirisha ga test nigihe kintu ca mbere Mona akunda uzi ko akunda cyo kurya cyo kugira cyo kurya kivuge bana tunachafisa ni nkoko kivuge cyane shaka kivuge ni gato nawe bijya ni ibijya ndabikunda cyane mugabo rashaka sada twamana kikunda ndaharara ibintu gabo ndi rero babana ni to supportinga na mugabo chocolat par contre j'adore ça from H j'adore chocolat abakunzi bamona mukamugemurire numva ko abaturose ninde abakunzi banje narajya no kuribaza narayatuma kuribaza nkayagura ugira ndayagure gusa nikiye kintu uzi ko Vani akunda mu buzima bwe Brem kurya canke ikindi kintu uyu omnivore umva inkoko navuze ko kuri inkoko jesi ni ngombwa namba legume njya nta hari ibintu byinshi ntajya hari ivyamwa ntajya Vani wewe cyangwa vyinshi ntajya je ahubwo sinjya byose Vani bawe ngo aramaze kurya n'agasohi ngo kikizungu
Nitsira jaye. bakunzi bo kukayi ndabashimire abatumire banje sinitwo biheza dushimire kandi n'abantu Darcy ndababereka abavukana na Emmy. Darcy na Emmy yo hari kibazo nibagiye kubabwira si kibazo nagira aba bana barakundana cyane gose na mama wiwe nkamuronka ndamubaza kuko hariyo gatonyi kabo kitwa Emmy wamusanga muri vacances miss yose kaza gusupportinga van kandi kajya kagafise siseretara nabaye bukwegere ko gusa karitana tweze yaremeye karaza nahata na kimwe kari kazi akagaforma akagakora abantu naje karankoze nararyohewe cyane kitwa Emmy ahuri yambu n'abantu bashigikirana cyane nibaza yuko turumvise ikintu gikomeye cyane dushigikirane ejo ni wamushigikira azotera imbere nawe azokwibuka kandi ni wamwereka umutima w'urukundo nukuri azoga birakora ku mutima umuntu weretse umutima w'urukundo akiri hasi bitangure bikiri hasi mugendane buhoro naho gushigikira umuntu ufite amafaranga n'aka message ko kumubwira vani wakoze ujya muntu neza cyangwa wamubwira ati kijya kiganiro nka jewe par exemple sinisaye ukanyandika ati aka kaganiro vraiment commentaire yanyu mba ndazishaka rero mwarahezegeye cyane alors Erwan ndagushimiye ku kiganiro cyo kukayi mwaduhaye igiteramo navyo bagiye ko kuri emission nomengo ndi muri sali wanyu muri mu ntasho muvango Emmy na Darcy na Pamela na Miguel na Jeje Bego ko mugiye akajeje oya basha duheze ndamushimire na Mona none ko arantwenze ndamushimire na Mona ndamushimire kandi kuri kino kiganiro baduhaye shimire n'abandi badufashije behind the camera mana ibahezegire cyane shimire n'abazogikurikira abazokiryohererwa byandike hasi commentaire yanyu ndazikunda cyane commentaire guys ndazikunda cyane mugire like mwishoboye mugire na partage mugikunze ahasigaye na ha vendredi peace and love.